Mu gice ca mbere twasize umukobwa yikanguye akisanga ari kwa muganga ari kumwe na sheri wiwe. Uno mukobwa mwite Rayisa. Rayisa yikanguye adashaka kuvugisha sheri wiwe nawe mwite Muco. Iki dutanguye n'igice ca kabiri. Muco yaragitangaye atana kimwe atahura, ariko kandi nk'umusore yiteguriye kuba umuntu w'umugabo yarariye umutima amenyo. Arabaza sheri wiwe Rayisa ati sheri, ibi ni biki biriko biraba koko? Mbwira ko hariya twari turi kwibohero waguye hasi bitunguranye. Ujya wundi mukobwa twari turi kumwe na wenyene nabonye yiruka asa nk'uwahahamutse. Ujya wundi mukobwa nawe mwite Anne. Papa nawe yaciye asubira indani mwibohero yiruka cane. Papa nawe mwite Karimu. Nisanze nsigaranye nawe turi babiri kandi nawe mbona utameze neza. Niko guca ndagufata nawe nkakuzana hano. Sheri ndakwinginze umbwize ukuri, umbwira ibiriko biraba. Nimba hari ico nawe woba ubiziko. Rayisa mu maso yarakaye yishuranye ijwi ridasanzwe, ijwi atarasanzwe aganirizamwo sheri wiwe Muco, aho yamubwiye ati Isangemwo. Kwiyoberanya ntibimbuza kumenya neza uwuriwe, ahubwo mbwira ujya niwe papa wawe cane? Muco yishuye yitonze neza nk'uwatahuye ikibazo ati ego cane, ujya niwe papa wanje. Ni wa wundi nakubwira afunzwe yagirwa n'icaha cyo kugonga umwana muto. Niwe papa wanje umwe nakubwira yaciriwe uwo guherayo. Rayisa yaciye yishura sheri wiwe Muco mwijwi rituje n'agahemo kenshi ati yagirwa n'icaha cyo kugonga umwana muto siko? Umwana w'umwicanyi gusa nta kindi mushoboye atari gukinisha imitima y'abasigwa. Hama nawe ngugira urukundo, uzi ko atakindi mushoboye atari kwica. Ntibitangaje kuko muzi kwica vya nyavyo, abasigaye nabo mukabica bahagaze. Kwica mu bifisemwo ubunararibonye. Isangemwo. Muco yumvise amajambo abwiwe na sheri wiwe Rayisa ahinda agashitsi. Yabuze ico asubizayo, abura ico gukora. Muri ako kanya yumvise atahandi hantu ho kuja, atana handi hantu afise yumva yo kwerekeza, usivye kwerekeza ahantu hamwe hari harinzwe cane gusumba handi hose. Naho nta handi hari ku gasho hamwe se yari asanzwe afungiwe. Muco yumvise vyo bavyizi simumize biranka, acava ngaho muri ako kanya nyene yerekeza kwibohero hamwe se yari asanzwe afungiwe. Muco nta muntu numwe yari afise yizera mu buzima, nta muntu numwe yari afise wo kumuhanura, usivye uwo bari bahejeje kuba batabibona kumwe bivanye n'amajambo yari atanguye kumubwira sheri wiwe Rayisa. Yamunaniye gutahura, abura ingene yitahuza, abura n'ubuyamutahuza. Muco yabuze umuntu numwe wo kumuba hafi muri ako kanya, niko gufata umwanya n'umwanzuro wo kuva ngaha akagenda yerekeza kwibohero. Isangemwo. Mu mwanya nk'uw'umuravyo, mu mwanya muto cane, mu kanya nk'ako guhomvya, Muco yarashitse kwibohero. Muco agishika kwibohero yasanze se wiwe yigunze ari wenyene, atekanye yicaye, none hariko arasoma Bibiliya. Muco biramutangaza gusanga se wiwe Karimu ariko arasoma Bibiliya, kimwe mu bintu yasanze ariko arakora atari bwigera mubona akora mu buzima bwiwe. Muco yaregereye se wiwe Karimu atuje, ariko kandi atangaye cane. Aramubaza ati papa, mbwira habaye iki kare ko nabonye ugenda wiruka usubira mwibohero? Bajya abandi bakobwa babiri twari turi kumwe, nabo nkabona umwe yiruka ubundi akikubita hasi asa n'uwupfuye. Papa mbwira niki kiriko kiraba ko ntariko ndatahura na kimwe? Karimu yabonye umuhungu wiwe Muco aje yitonze nyene ashaka kumenya ukuri. Araraba abona mu maboko ateruye Bibiliya, aravuga ati ni nawo mwanya, ni naco gihe cyo kubwiza umuhungu wanje ukuri, kuko singomba kumuhisha. Nakarenturuye ijambo ry'Imana mu ntoki, ubanza ngomba kubohoka. Karimu yabonye ko ari cyo gihe, ari nawo mwanya wo kugira ngo abwize ukuri umuhungu wiwe, amubwira ukuri kw'ivyabaye vyose. Karimu yatanguye abwira umuhungu wiwe Muco ati Isangemwo. Ikinyoma cose uko coba kimeze kose ntikiramba. Iyo ukuri kumaze igihe gutohoza ku kinyoma, birangira ukuri gutsinze, kandi ikinyoma cose birangira kimenyekanye. Naho woba utagihari, we warapfuye, ikinyoma gitegerezwa kumenyekana. Mwananje ivyo naje kubimenya, ntanguye kugusaba ikigongwe mwananje kubw'iyi nkuru ngiye kukubwira, kuko ndazi ko kwiherezo utaza kumbabarira, kuko nanje ubwanje ndazi ko atambabazi nkikwiye. Umunsi nsohoka mama wawe aremvye cane, nagiye nzi neza ko nza kugaruka nje nzanye n'amafaranga kugira ngo tumutware mama wawe kwa muganga.
ariko ntivyankundiye ko ngaruka, nako gufata umugambi wo kuja iwabo w'urya mukobwa ngiye kwisubiza ivyo bari baranyaze, kuko se w'urya mukobwa niwe yari umukuru w'abakozi mushasha baheruka kuzana ku kazi. Tumaze iminsi mike dukorana ku kazi, ari umutware wacu yaraje aho nkorera arambwira ngo ngiye gutakaza akazi, ambwira ko bagiye kunyirukana. Nanje nabifashe nk'ibisanzwe kuko akazi nari nshinzwe nagakora neza. Sinigeze menya ko ari karandendereza, sinigeze menya ko ari karankurikirana kugira ngo ntakaze akazi, kugira ngo nirukanwe. Umunsi umwe twari ku kazi hama ambwira ngo nindamutize telefone yanje ahamagara umuntu wiwe yagize ikibazo, ca ndamuhereza telefone yanje. Kumbe sinamenye ko ari yagiye gukoresha kugira ngo nirukanwe ku kazi. Yafashe telefone yanje ayikoresha mu kumena amabanga y'akazi. Amaze kubikora twaratashe, jewe sinigeze ndabimenya ko yayikoresheje mu kumena amabanga y'akazi. Nijoro niho nabonye andungikira amwe mu mabanga y'akazi dukora. Yayandungikiye agira kandungikira n'ubundi butumwa ambwira ngo nintagira ico nkora ayo mabanga yose araza kuyasakaza, hamwe ntogira ico nkora mu maguru masha. Namubwiye nti reka ivyo ntubikore, ahubwo reka tuzobivugane ko neza ejo nk'abantu b'abagabo nitwamara gushika ku kazi. Mu gitondo ca kare dutonze ku kazi, yatondeye mubiri wanje akomeza kuntera ubwoba, ambwira ngo nindamuha amahera areke kwararaza ayo mabanga yari yantwaye. Naramubwiye ati nta kibazo, reka tuvyumvikane nk'abantu b'abagabo. Twakomeje kumvikana, ibintu biba birebire cyane. Arambera umuntu mubi kugeza aho twumvikanye gushika ku miliyoni 30 nizo yanciye kugira ngo sintakaza akazi. Twarumvikanye twumvikanira kuri izo miliyoni 30 nyene. Nta hantu na hamwe nabona noca nkura ayo mafaranga kugira ngo simve ku kazi. Nemeye kuguza mu bagenzi, shirako n'ideni rya banke, ngurisha na bimwe mu bintu nari ntunze, ndateba ndakwiza izo miliyoni 30. Mu minsi mike cyane twari twahanye mba ndayaronse. Maze kumuhereza ayo mafaranga, mu minsi itarenze 3 bari banyirukanye ku kazi. Yamabanga yose yari yambikiye yari yamaze kuyashira kuri internet, yari yamaze kuyashira ku karubanda. Aho nyene naciye ntakaza akazi ca ntaha muhira, ariko hagati aho nyene wewe yari yamaze gutegura ubundi muntu wo guca nsubiriza ku bw'amafaranga nawe yari yamuhaye. Isangemwo. Bamwe mubona ari naguranya ayo mafaranga ndayatanga kugira ngo sintakaza akazi. Bakimenya ko banyirukanye ku kazi, batanguye kunyishyuza nabi, mbura uko ndabikika. Mama wawe nawe yararembye cyane, ntashobora kumutwara kwa muganga, ntashobora kuronka amafaranga yo kumurihira kwa muganga. Nabuze uko ndabikika, nako gufata umugambi wo kuja iwabo w'urya mukobwa ngiye kwisubiza ivyo bari baranyaze, kuko se w'urya mukobwa niwe yari umukuru w'abakozi. Nagiye ngiye iwabo kugira ngo ndamusabe nimba basi yompa n'udufaranga na dukeya kugira ngo ntware mama wawe kwa muganga. Maze kuyamwakara yanyima, natwawe n'agashavu kenshi. Nasanze twashwanye tugira ko tugwana. Yarandushije inguvu, ngira ko nanje ndamurasa kuko nari nagiye nitwaje pistole. Ivyo vyose twabikoze turiko turaganirira hanze muri barza. Abari ndani bumvise hanze bitameze neza, baza baje gutabara. Uko baza umwumwe niko nagenda ndabarasa. Nje nanje ntayandi mahitamwo nari mfise kuko rwanje rwari rwamaze kunshikira. Ariko numvise umuntu ahamagara kuri telefone, sinzi uwo yahamagaye kuko n'uwo muntu sinamubonye. Sinzi nimba yahamagaye ujya mukobwa mwari muri kumwe canke yahamagaye wundi muntu. Nagiriye ko ndamuhiga muri iyo nzu, ndamuhiga ndamubura. Ariko kandi mu kanya gato numvise umuntu ankubita ikintu inyuma ku mutwe. Naciye nsa nk'ubutakaje ubwenge, ariko kandi yabikoze nanje nahindukiye nca ndamurasa. Uwo ni wo muntu wa nyuma nibuka narashe. Naciye nkomeza guta ubwenge. Abapolisi barinze baza bansangaho, nanje n'amasaso yari yamaze kumperana no kumfata, baca banzana hano ubona ndi kugeza n'uno munsi ndi. Bajya abakobwa rero baranzi, nanje ndabazi kuko twaburanye kenshi. Nahora nibaza basi nimba nozobabona no munsi umwe nkabasaba imbabazi, ariko kandi ndazi ko batombabarira kuko narabahemukiye bihagije. Nuko rero mwananje genda, nuko jewe ibintu vyanje bimeze, jewe sindi uwo kubabarirwa. Isangemwo. Muco yafashe umwanya muto yiyumvira ku nkuru se wiwa muganiriye, ayihuza niyo Rayisa yigeze kumubwira. Yumva izo nkuru zibiri zose zirasa, zirahura neza. Yaciye ava ngaha atarindi jambo asubiye kuvugana na se. Nyene agenda yihevye atazi iyo yerekeje.
Isangemwo. Karimu nawe yabonye uko umuhungu wiwe agiye ameze bimuha kwiheba cane, atangura kwicuza impamvu abwije ukuri umuhungu wiwe. Karimu yaravuze ati ntakundi, iciza nuko mbwije umuhungu wanje mu cukuri, nanje numva ariko kubohoka kwanje. Numva narindambiwe n'ibinyoma vyanje ku muhungu wanje. Muca kivana nasa ahejeje kumenya ukuri, yafashe yimwerekeza kw'ibarabara ryari hafi aho, agenda yataye umutwe. Yagize ngo arashira ukuguru mw'ibarabara ngo ajabuke ibarabara, imodokari iva nka hariya n'umuvuduko mwinshi cane ikiramugonga. Yaramugonze iyo modokari cirikomereza. Abari aho bihutiye kumutabara, bafata Muco bamwegeza iruhande y'ibarabara, batangura kumupepera. Isangemwo. Raisa nawe yarakiri mu bitaro, ariko kandi yaratanguye kugenda yoroherwa. Yaciye yikora ku gatelefone kiwe gato, ahamagara Anne, aca musaba ko yoza kumutora akamutahana. Raisa yaciye ahereza Anne adresse yahagwariye, Anne acaza kumutora. Imodokari yabo yari aho Raisa yaragwariye, kuko ni nayo Muco yari yamuzanyemwo ku bitaro. Anne amaze gushika aho Raisa yaragwariye, yaciye amwandaza amwuriza mu modokari. Anne yaciye aja kuri vora aramutwara barataha. Mu nzira bataha mu kazi k'inakavorime gake gake mu modokari nziza yabo, bashitse ahantu basanga hari abantu benshi bisa nkaho habereye isanganya. Anne asa nk'uwuhagarara. Baravye neza babona ni Muco yagize isanganya, ntibigeze bavyitaho, baca barikomereza. Begeye imbere, Raisa yashatse gukoresha telefone yiwe ya Android, arayiraba arayibura. Aca yibuka ko yari yayihaye Muco ngo ayimufashe igihe bari bagiye kuraba se Karimu. Yaciye abwira Anne yaratwaye ati, kata dusubira inyuma nje kuraba kijya kirofa, telefone yanje nico kiyifise. Baciye basubira inyuma, Raisa yashitse yegeze inyuma baraho, acakora mu mufuko Muco yararyamiye, akurayo telefone, aravye abona niyiwe, aca asubira mu modoka barikomereza. Abaraho babonye ibibaye barumiwe. Isangemwo. Anne na Raisa bageze imbere. Raisa yaravye muri telefone yiwe, abona iri muri record, abona imaze no gufata ibitari bike, abona imaze umwanya munini irimo gufata. Yaciye yemeza bikayo majwi, abanza yikorera ivyo yashaka gukoresha telefone yiwe. Mu kanya gato Raisa yabwiye Anne ati, gabanya volume y'iradiyo, hari ubutumwa mfitiye amatsiko yo kumviriza. Raisa yaciye yambara ekuteri, hamaca atangura kumviriza ivyo telefone yiwe yafashe. Acumviriza yumvise amajwi ya mbere, yumva amajwi atangura, yumva ni sheri wiwe Muco ariko araganira na se, yumva bavugana ku vyabaye. Yumva sheri wiwe atangura abaza papa wiwe ati, papa mbwira impamvu y'ivyabaye kare. Isangemwo. Kumbe igihe Muco yasubira kwibohero kuraba se, yagiye atuje yiteze kumubaza ngo amubwize ukuri. Muco yagiye yanateguye telefone ya sheri wiwe Raisa kugira ngo se niyo aramuka amubwije ukuri ko ivyabaye vyose azovyumvishe Raisa sheri wiwe. Raisa yarumvirije ivyo telefone yiwe yafatishijwe na sheri wiwe Muco, aravyumviriza vyose kuva ku ntango Muco avugana na se gushika bamugonze igihe yakora impanuka. Raisa giheza kumviriza ivyo yaciye abwira Anne ati, hari ico menye, kata n'ubundi dusubira inyuma, kata dusubira inyuma hajye habereye rirya sanganya. Anne yaciye akata vyihusa aho nyene, bongera basubira inyuma. Isangemwo. Baragarutse habereye isanganya basanga Muco ntawe ugihari, baca babaza bamwe mu bantu bari ngaho, bababaza bati, mwotumenyera urya musore yararyamye aha bamujanye he? Umwe mu bari aho yishuye yihusa ati, muravuga umwe muhejeje gusopa mugaca mwikomereza. Umva sinitaye kuco mumushakira, ariko kuba mugarutse ndakeka mutari abantu babi, ntimumushakira inabi. Reka ndababwire aho bamujanye. Bamujanye ku bitaro, reka ndabarangira ibitaro bamujanyeko. Bamaze kubabwira ibitaro bamujanyeko, baciye berekezayo. Mu mwanya muto bari bashitseyo. Bashitse basanga abaganga bamwirengagije bivanye n'abari ko baramukurikirana, kuko bobo basaba ubufasha bw'ibanze bakavuga bati, tumutoye mw'ibarabara yagize isanganya, turakeka ko nabi wabo batarabimenya, nibabimenya baraza kumuraba babishure. Abaganga ivyo bisabo basabwa ntibavyumva, bo bavuga bati zana kosyo bana tumuvura. Isangemwo. Raisa na Anne bashitse basanga bakiri muri izo mpari, bashika babaza abaganga bati, hakenewe amafaranga ngana gute kugira ngo mutangure gukurikirana uwo mugwayi wacu, kugira ngo mutangure kwita kuri uwo musore wacu? Abaganga babonye haje abo mu giti, bashitse n'imodokari yabo nziza, ntibasubiriye kubaza ivya kosyo, bateye bakurikirana umugwayi. Haje ibintu birasumba n'abagabo, baciye batangura kwita kuri Muco, baramukurikirana neza. Erega vuba cane Muco yatanguye koroherwa.
ariko naho yoroherwa ntiyigeze yishimira kubona yariko yitabwaho na Rayisa na Anne. Ntiyatahura igituma bariko baramwitaho ari bamwe Karimu yahemukira, noneho ubwoba buramuganza, noneho ubwoba bukomeza kumugwirana. Isangemwo. Imana yakomeje kuba hafi ya Muco, Muco yarakiza arataha, ariko Rayisa na Anne bari bamugwaje, ntibigeze bamwemerera gutaha iwe, bamutahanye iwabo bakomeza kumwitaho, ariko we ntiyigeze yiyumvisha ko bariko baramufasha gutyo gusa, ahubwo yavuga ati uku nukumfasha kugira ngo baze banyihoreko, canke nanje baze bamfungishe mpere mwibohero nka data. Isangemwo. Igihe kigeze ivyara amabanga bishigwa ku mugaragaro, ivyahishijwe birahishurwa. Ntivyatevye Rayisa yaritoye abwira sheri wiwe Muco ati sheri, maze iminsi mbona utameze neza, naho wakize usa nk'uwufise ubwoba. Umva tuza nza naramenye ukuri kw'ivyabaye vyose. Muco ntiyigeze yiyumvisha ukuntu Rayisa yoba yaramenye ukuri kw'ivyabaye vyose. Muco yabwiye sheri wiwe Rayisa ati sinumva ko vyoshoboka kumenya ukuri kw'ivyabaye, kandi kubimenya vyogukomeretsa ku mutima gusumba ukuri. Ibaze ko n'ikimenyetso nari nateguye cari kubikumenyesha ko bacivye umunsi bangonga. Rayisa yishuye sheri wiwe Muco ati yacuvunika kuko telefone wakoresheje ufata amajwi naragarutse ndayitora, sanga ikirikira afata amajwi yafashe narayumvirije kuva ku ntango gushika kw'iherezo, kuva ku ntango gushika nje kuyitora. Isangemwo. Sinokubesha narakwirengagije kandi nari nabonye aho wagiriye isanganya, kuko nari nkibafitiye ishavu we na so wawe. Twarakwirengagije duca aho turikomereza. Twaragiye twegeye imbere, niho nibuka ko telefone yanje ari wewe uyifise. Nagize amahitamwo yo kugaruka kuyiraba, narayitoye n'ubundi turikomereza. Maze kuyitora naje gusanga iriko irafata amajwi, ayo majwi ni nayo yampaye kumenya ukuri. Maze kumviriza ayo majwi akamenyesha ukuri, twari tumaze kugera kure yaho wari wagiriye isanganya, ariko vyaciye biba ngombwa ko dukata turagaruka. Twasanze bamaze kugutwara ku bitaro, ariko kandi abari bagutoye barabagira neza. Ikibabaje nuko batari bafise amafaranga yo kugutangira kugira ngo batangure kukuvura. Jewe ubwanje nashitse nifatira ibintu mu minwe. Maze iminsi mbona uhangayikishijwe na telefone yawe yagiriye mu bihe bitoroshe wanyuzemo kuva utanguye kumenya ukuri, ariko rero nanje maze iminsi nkeka ko itibwe telefone yawe, ahubwo boba barayigurishije bajya bagutoye kugira ngo bakurihire uronka yagushikana ku bitaro, kuko bari abantu beza ariko nta mafaranga bari bafise. Kwanza kiri iyi telefone ni yawe nakuguriye, nawe usubire uje ku murongo nkatwe. Isangemwo. Muco vyaramurenze arabura aho yikwiza. Amajambo ya Rayisa yateye Muco kongera kurira no kwicuza, havuga ati papa warahemukiye inzira karengane koko. Kubona Muco yisanga ariko arafashwa n'uwo se yagize imfuvyi, akamwambura umuryango wiwe wose. Rayisa kandi yabwiye sheri wiwe Muco ati sheri, ntugahangayike ubugira, kandi naravuganye na mukuru wanje Anne, arabizi ivyabaye vyose, arabizi kuko nawe urabizi ko ataco ndamuhisha. Naramubwiye buri kimwe ku vyabaye, ubwanje nariyakiriye kandi nawe yariyakiriye. Igisigaye yakire nawe, kandi twese dutahure kumwe ivyabaye. Twese twarahuye n'ibitatworoheye muri kahise kacu. Jewe ubwanje nahisemwe kudaheranwa n'amateka ya kahise. Ubu naramenye ukuri, kandi nawe waramenye ukuri. Ahubwo nimba ataco bigutwaye, panga vuba cane dusubire kuraba papa hari yafungiwe, kuko biciye muri rya record narumvise ko papa nawe ubwiwe yicujije ko bw'icaha yakoze. Kubw'ibyo nanje ndafise n'iryo jambo Rayisa yahereje ko, kandi ni naryo tuzotangirira ko mu gice ca 3. Ese uribaza ko iri jambo Rayisa yavuze ko afise ari jambo rimeze gute? Erega ibi biruka ari nako nkomeza kubararikira gukoresha code promo nziza, imwe mu makode promo ariko arabinoza, code promo ya Isangemwo Nawe. Iyi code promo nziza iriko irabinoza ikoreshwa mu kugurura konte za 1xbet. Ni code promo nziza ya Isangemwo Nawe. Andika Isangemwo Nawe uko nyene mu majambo, ufatanye uko nyene uriko urabibona, canke se uko nyene uriko uravyumva. Tanguza urudome rukuru mu kwandika Isangemwo Nawe, kandi bifatanye urudome kurundi nk'uko uriko urabibona. Uzoba wanditse Isangemwo Nawe neza, uzoba wiyandikishije kuri code promo ya Isangemwo Nawe neza, maze wigire mu bamiliyoneri. Noneho utigira utsinda, ukina akadege ukagura urutsinda, uhungura utsinda, kuko vyose na Isangemwo Nawe bigenda neza. Dukorera ku mpande zose mu kubikora neza kandi tubinoza. Erega si
ivyo gusa, niwugurura neza konte yawe ya 1xbet ushizemwo code promo ya Isangemwo Nawe, bonus ya 200% y'ibice 200% uzosanga igutegereje. Niwabikora ubunyene naho uza gusanga igutegereje. Huguriye konte yawe ya 1xbet neza ushizemwo code promo ya Isangemwo Nawe, niyo mahigwe yawe muri betting. Wipfuza kumenya ubusobanuro bwa vyinshi dukora muri Isangemwo Nawe, duhamagare kuri akamenyetso ko guteranya 257 61 811 969. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.